Murakoze cyane Wilson, ndagusuhuje ndaramukije n'abandi bariko barayaga muri iki kiganiro. Murambabarira nje natevye ariko nahise ikibazo kije parce que nenzi titre muti prise de conscience. Jewe n'ikibazo kiri bref mugabo nashaka mu nyishure ego cyane Dr Rugambarara ariko na Muhozi canke hanze nawe nyine ashobora kugira ico aterera. Ndumva abantu benshi baduhamagarira kugira prise de conscience, abantu bakadusigurira kuko iyo two turumva cyane cyane abanyepolitike twumva umenga ikosa n'abanyagihugu kuko bo numva umenga nta bariho kugira badusigurira ivyo dutezwa gukora ivyo dutezwa kumva cankwe amakosa abanyagihugu bakora mba numva umenga babivuga bavyikurako. Nibaze yuko abanyepolitike pour moi nibo kibazo dufise mu gihugu c'u Burundi. Donc iyo two tuvuga ngo prise de conscience nkamba ndababaze abanyepolitike birashika mukagira prise de conscience namwe mukibaza muti canke mukabona muti iyi shome twari twarakoze siyo canke ataha hantu twakoze siho, ndavuga ngo meya culpa ku Barundi kuko jewe sindiga numva umunyepolitike aje imbere akavuga ati twakoze iki twakoze nticabaye cyiza ku Barundi, je faisais partie nukuri muratubabarira twaribeshe cyangwa ati abarundi barapfuye uko bapfuye kunuku muratubabarira twaribe. Ntavyo ndumva kuko umunyepolitike mu Burundi yamafise raison, umuntu yamari en tort ni umunyagihugu. Nivyo numva nizo discours jewe numva antuka. Ndatanga exemple ni Code d'Arusha par exemple. Nashaka mbaze Dr Rugambara, est-ce que mwebwe monye Code d'Arusha aho itugejeje no munsi ntimushobora kuvuga yuko namwe mwagize prise de conscience mugati kuko jewe ndazi ko muyemera cyane ntimurayifata iyo prise de conscience mubona yuko mwibeshe koko Code d'Arusha atamahoro yazaniye abarundi kandi uko biri kose muri mu bantu bagiyeyo mukuye kuvuga ati ivyo twakoze ni ibi dushobora gukora ibindi bijya ntivyari byo n'amandi banyishuye makoze. Urakoze cyane Rumata ku kibazo ubajije. Nibaza ko ari nawe uca usozera, reka twumbure twumvirize tukiri kuri Muhozi niwe mwari mushizemo mu mushaka ko yishura, hama cyo tuja kwa André dusozere kwa docteur atugirira conclusion. Oui Pardon, en fait igituma ndabivuze mumbabare gato ayakana nibagiye muko matubwira ngo bakora tubwira tugire ngo prise de conscience niba twavuga ati nuko bafise impamvu mugabo nk'abanyepolitike no munsi murabona ibintu by'amaswisi abantu bavuga ati ubutungane genocide zabaye mu Burundi, abatutsi barishwe nta butungane bwabonetse, bakavuga les périodes abo batutsi barishwe n'abahutu barishwe mwizo genocide ziba zikorerwa abatutsi nabo bahutu barapfa gushika no munsi nta n'umuntu mwaranka ubutungane. Mugaca tubona abantu bagirizwa cankwe bakekwaho ico caha yuko bari mu bantu bakoze bahamagarira abantu kugira bico bakaba tubabona bari mu politique avuga ngo dufate prise de conscience abarundi baje hamwe. Est-ce que vraiment mwumva ivyo bintu bishoboka? Iyo prise de conscience muvuga ni yihe ihera ikagarukira he? Nico kibazo dufise. Murakoze. Urakoze cyane ku kibazo cyawe Rumata. Muhozi sinzi ko hari icyo mumfise mu bivuga ko. Bon, là, on a remis politique, on est engagé politiquement depuis très longtemps. Je n'ai pas eu le choix d'aller. Ben, la question est pertinente à 1000%. Mais ce qui est intéressant aussi, tout ça, on constate, peut-être qu'il y a ce qui est quoi. Il va falloir aussi qu'il y ait un twiranda konte ko kubizi crise ziba kuva 93 gushika no munsi sindi sure ko hari abantu benshi batarahinduka. Je mbona umenga abantu presque bose barigishijwe umugani w'abaswahili ati asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Ibyo twagiyemwo amabi twabonye amaese yagizwe n'aba amaese yagizwe n'abariya amadega yagizwe n'aba amadega yagizwe n'abariya. Hari abantu benshi cyane jewe nzi mu acteur politique bahindutse cyane mu buryo babona ibibazo by'u Burundi, mu buryo babona abitwa ko ari ubwoko badasangiye ubwoko kubera ibyo bagiye baracamo n'ibyo bagiye barabamo. Uno munsi umuntu akabazi ko ari we gitangaza mu kwigira ibisazi bidashoboka, agasanga hari abasazi bamurusha gukora ikibi yarazi ngo arakora etc. Abantu de mon point de vue harabaye
twese twarize bitari bike malgré tout aba ba acteurs politiques aba aba journalistes aba citoyens basanzwe ibyagiye biraba byarakuguruye amaso ku bintu bitari bike tutari tuzi ko twobonye ukuraho hari abantu mushobora kuganira uno munsi kandi ejo bari gushobora kukwica muhuye hari abantu ushobora kuranda service cyangwa kuranda service kandi ejo mwitwa ko mwarabanse hariho une certaine évolution qu'il faut reconnaître abantu ntibari fije nabo burya naco ciza c'umuntu en définitive keretse comme dit l'adage ati les imbéciles ne changent pas abantu benshi barevolué même si ça n'empêche pas qu'il faille rendre des comptes toujours il faudra demander des comptes ku maraso y'abandi bantu mutama ibyo nta kundi biri bugende maintenant des acteurs politiques la question est pertinente waba acteur politique on peut lui demander des comptes sur ceci et sur cela nous waba acteur public et purement et simplement je kugira des comptes à lui demander et kandi sabanyagihugu sibo bishe igihugu ndabisubiremo kugira nabivutse ibihugu byacu byishwe n'amareta n'ama opposition qui sont des frères jumeaux naho bari mu position différente kenshi ama opposition arwanya amareta kugira aje muri ico kibanza agire bya bindi nyene c'est-à-dire même clientélisme politico-ethnique religieux etc pour les mêmes raisons profiter du pays profiter des ressources du pays witwa kuri rwanira bari donc ari les oppositions cyetara kenshi les oppositions africaines cyangwa des états africains ukaraba ugasanga au fait barya ni bava bakaza aho aba nta gihinduka ni bamwe bafise mindset imwe c'est tous des colonisés c'est tous des gens qui voient en l'état une source d'enrichissement et pas un devoir de gutabara ibihugu y'ugusoba ibihugu byabo kugira abantu baje baba abantu du 21e siècle nk'abandi bose bagire les mêmes aspirations les jeunes bagire des aspirations des ambitions etc donc asanga abantu bari tourner vers eux-mêmes et pas vers la nécessité urgentissime yo kuvuga ati ntidushobora kwama turi abatindi bo kwisi bidahera kandi dufise ubushobozi bwo dufise uburyo bwose bushoboka donc la question est vraiment pertinente ari bya Arusha c'est un très mauvais arrangement dans un rapport de force qui dépassait totalement les Burundais ça c'est certain mais qui peut avoir certaines choses bien pertinentes dans l'esprit avyo maintenant ko byakozwe n'ibiki tu peux avoir le meilleur accord si tu as des mauvais acteurs nta kivamo c'est comme le scénario de film le meilleur des scénarios tu n'auras jamais un bon film d'un mauvais scénario et tu n'auras jamais un bon film office un acteur qui ne valent rien le meilleur des scénarios il a zéro naho nyine donc il faut arriver à synchroniser avoir un bon dire mélodie rigire n'abacteurs bayiporta bayikroya ubuze kimwe muri ibyo birapfa et moi j'ai l'impression que cyane twabuze abacteurs que qu'autre chose kuko iyo tutagira accord d'Arusha ari des vrais acteurs des vraies forces politiques patriotiques on s'en serait sorti même sans l'accord d'une façon ou d'une autre biri mu accord nta bitangaza birimo bitarimo bon sens isanzwe à part les histoires de partage de pouvoir murakoze urakoze cyane Innocent Muhozi ndibaza ko Rumata inyishu ayumvise kandi reka ndabashimire kandi nibaza ko na dimanche ikurikira tuzoba turi kumwe mu yindi chapitre nshasha. Frank sinzi ko novuga akajambo kamwe gatoyi ego naringiye kuri mwe bwahubwo kuba umwanya ko namwe yari yababajije Rumata ego ya Jenny sinibaza ko yabajije jewe antake kuko jewe nibaza ko nta politique nigeze ngira nta bibanza bya politique nigeze njamwo ariko namye nkurikira politique namye nkorana n'abanyapolitike hafi gushaka ku bakuru b'igihugu ariko ico nshaka kuvuga niki reka dutandukanye politique yakozwe n'ingene twebwe twumva kahise k'igihugu cacu kuko ibiriko biraba ivyo bariko baratwigisha ubu nakahise k'igihugu cacu mbe vyapfiriye hehe kubera iki vyapfuye tugata imigenzo yacu tukaja mu migenzo yindi gushika naho mbere tuja kwicana ico nibaza ko nico fondamental alors inyigisho barakwigisha bati ngaha kera ingene Burundi bwari bimeze jewe kubinyerekeye par exemple je mvuga nti Uburundi abavyeyi banje bandaze
sibwo Burundi nzoraga abana banje malheureusement n'abariko bararuka uno munsi sibwo Burundi bazoraga abana babo, kuko Uburundi bugenda buhinduka kandi buhinduka mu nzira mbi. N'abavyeyi banje kumbure Uburundi barazwe n'abavyeyi babo sibwo bandaze, ainsi de suite. Alors nukuvuga iki? Nukuvuga ko Uburundi twagiye turabwica buhoro buhoro. Ibi bintu vyo gucanamwo imice ngo namoko kera ubwo mu Burundi nta vyari bihari, byazananye n'abakoloni. Twavuze imigenzo twari dufise, imigenzo yarapfuye yaravuyeho, ntitukiyikurikiriza. Bimwe bavuga ngo kiliziya yakwiye kirazira, hari ubu nta kirazira ikiriho. Ivyo vyose rero nivyo tuteza kubanza tukiga tukabe vyapfiriyehe, vyishwe nande, kubera iki abazungu abakoloni bamaze kugenda twabibandanije, habaye iki, twobigarura gute? Ubu bwa Burundi bwa kera bwa Nyaburunga bavuga none eske burashoboka ko tubugarura? Alors ivyindi jevyo uko ndabibona, ibindi nuko kugira tuti umuntu wese yakoze ikintu kibi, umuntu wese yishe mugenzi we, umuntu wese yononye si ukwica gusa, yasahuye itunga ry'igihugu, umuntu wese yishe imigenzo yacu, umuntu wese yononye yabangamiye umubanyi, we wese azobibazwa. Mugabo tubandanye dukurikira ya migenzo yacu nk'uko bayituraze. Alors ivyerekeye Arusha navyo nyene ndafise co ndabivuga. Kera nama mvuga ngo globaliza, mvuga nti Arusha ntayo nemera. Mugabo umaze kuyimvira ukayisoma neza, nimwe bavuga mu Gifaransa ngo jeter le bébé avec l'eau du bain. Urumva kubera ikintu kimwe utacemeye ucuvuga uti byose kivunga ntavyo nemeye. Je narasomye neza Arusha, amasezerano ya Arusha. Turetse ivyo bintu byo kugabura ngo hagati y'amoko, ngo abahutu n'abatutsi ngo bafata ibi abandi bafata ibi, ibindi vyose vyari gufasha abarundi kugira basubire bubake igihugu cabo nk'abarundi birimwo, harimo n'ubutungane mpuzamakungu, la justice internationale, gusubiranya abarundi kugira basubire babane nk'abarundi atari abahutu n'abatutsi. Ivyo vyose vyarapfuye. Sinzi rero ko abavuga ngo Arusha ntituyemera barasubiramwo bayige neza, bayisome hano barabe, kuko ivyo vyose vyoba bitagenda neza vyose bari kuraba bati none mu byo basinye reka turabe ikitagenda, ikitari ciza, ikidahuye n'imigenzo yacu, ikidahuye n'ibihe tugezemwo, tubigihindure. Kandi nibaza ko byari bitegekanijwe ko iyo Arusha izomara imyaka 5 itarenga, hanyuma bakayisubiramo bagasubiramo. Mugabo nibaza ko harimo ibintu vyinshi, harimo n'ingene bonagura ubutunzi bw'igihugu, ingene bogarukana ubutungane, imico kama n'ibindi vyinshi kandi vyiza. Sinibaza ko rero boca bavuga ngo Arusha ngo ntacimaze, ngo namakosa bagize. Donc en résumé, turabe kahise kacu, turabe ingene Burundi bwubatse uno munsi, niba ariko abasokuru babuturaze bumeze, canke niba hari ibintu dushobora guhindura, hanyuma twobihindura gute. Ica kabiri, umuntu wese yoba yarakoreye nabi mugenzi we, yaragiye mu bwicanyi, abibazwe ku giti ciwe, ntihabazwe ubwoko bwiwe, abibazwe ku giti ciwe. Hanyuma abarundi bubaka ubundi Burundi burimwo abarundi nk'abarundi, atari abarundi nk'abahutu canke nk'abatutsi canke nk'abatwa, bubaka Burundi bwabo bushingiye ku mico yabo bari bafise kuva kera. Je nivyo mbona twogira, kuko izindi ntara zirabikora kandi bageze kure, niho natwe twari dukwiye kugira. None twobigira gute? Twobigira kuko kumwe bavuga bati utazi yava ntamenye yaja. Nitubanze tumenye iyo tuvuye, iyo Burundi bwavuye, ingene bwari bumeze kera, ivyapfuye ni ibihe,
eske turashobora kubisana, tudashobora kubisana turabe ibindi bisa navyo, ariko tuhere ngaho hanyuma tugende buhoro buhoro twubaka ubundi Burundi, kuko abari ku butegetsi sinzi ko babishobora, abari ku butegetsi no munsi sinzi ko babishobora, sinzi ko babishaka, cyane ko babishaka, ariko abagwaruka rw'ejo ni rubanze rwige rumenye ingene Uburundi bwosanwa. Noba nk'akarorero nigeze kubona kera nkiri mu kazi ka leta, barashizeho ico bita Institut Rwagasore. Iyo Institut Rwagasore yatwagwa n'umushinga ntayitwa Ntibantunganya agasigura amateka kahise, ntiyasigura kahise ka Rwagasore nk'umuntu, yasigura kahise ku Burundi Rwagasore yifuza ingene bwoba bwubatse, kandi yabisigura neza n'ukuri. Yaratwigisha turi abafonctionnaire tukanyugwa, tukumva yuko tukeneye yuko dusubira kuri bwa Burundi Rwagasore yari atwifurije. Ubwo rero ni je nimvuga nti iyo institut irakwiye n'uno munsi. Ubu turiko turonka iyo itorero, aratwigisha aratubwira ingene Burundi bwari bumeze, aho bwapfiriye. Nejo Burundi dushoboye no mu Burundi bishobotse akaba iyo institut yigisha kahise Uburundi bwa kera n'ingene twubaka, yofasha gose cane ugwaruka, kuko ugwaruka uno munsi rusa n'ugwatakaye. Nabivuze s'abarundi kandi s'abanyamahanga, kandi bategezwe kubaka Uburundi. Cane nk'abantu bari ku butegetsi uno munsi baronse inyigisho nk'izo nyene, mugabo inyigisho zisambura zivuga yuko ubwoko kanaka aribwo bubi, aribwo bwishe igihugu, kandi nibagera ku butegetsi ikintu ca mbere bazogira ubwo bwoko ni ukubukumira. Ubu rero dukeneye abigisha amashure yandi yigisha iyindi nyigisho, yigisha ati Barundi twarataye inzira, reka dusubire inyuma turabe ingene twosubira tukubaka bwa Burundi basokuruza baturaze. Sinibaza ba data baturaze ntibwari bukiri bwiza, ariko basokuruza baturaze Uburundi bwiza butandukanye n'Uburundi uno munsi dufise. None eske turashaka kugaruka kuri ubwo Burundi bwa kera? Ni twaba tubishaka, reka tubanze twige kahise byapfiriye hehe, habaye ingorane zihe, umuti nuwuhe, hanyuma uwo muti tuwurondere tuwunywe, kumbura ushobora kuburura canke utarura, ariko tuwunywe hanyuma twige ingene twubaka ico gihugu. Je nuko ndabibona, sinibaza ko hari twogenda tuvuga ngo umuntu atwigisha yagiye mu masezerano, yari mu bandi benshi, siniko ndamuvugira, ariko je mbona ko amasezerano yarusha afise ikintu kininiya cane yari yafashije abarundi, nk'uko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yari yafashije ikintu kininiya abarundi. Iyo tuyakurikiza tuba tugeze kure. N'amasezerano yarusha iyo tuyakurikiza tuba tugeze kure. Ibintu by'ubutungane biba byaragiye mu nzira, abantu bakoze ihonyabwoko baba baraciriwe imanza, abarundi nabo bakaja hamwe bakabandanya bubaka igihugu cabo. Murakoze, niyo ntererano nashaka kongerako. Urakoze cyane. Nikwigize utangura intervention hari ikintu wavuze ko utagiye muri politiki ariko wayikurikiranye hafi, hama nkaca ndaba n'ibyo mushiki wacu yaraje gushikiriza ko kumbure iyi prise de conscience yotangurira no mu banyepolitike. Ni ikintu twebwe kumbure benshi nanje ndimwo ko ndibaza Innocent Muhoza aranyibuka kera mu biganiro nagira ibintu by'imiziki, nagira ibintu by'amadedicase, nari umujene, nari nshushe mu muziki, narabaye n'umuproducteur, ndumuririmbyi. Sinigera niyumvira yuko nogira ibiganiro vya politique, ariko ngeze bibaye ngombwa yuko 2015 soho ku Burundi niho naciye mbona politique utayikurikiranye iyo iragukurikirana irakwirukana mu gihugu cawe. Rero umuntu wese ategereza kuparticipa mu mibereho y'igihugu, kugira igihugu kibe neza uko vyifuza utegerezwa gushiramwo novuga contribution yawe. Niyo iyi prise de conscience kwanza tubanze tumenye mbega Barundi twavuye he,
aho twagiye turaca mu bibazo bimeze gute, hama ibibazo twaciyemo byatewe n'iki, twobivamwo gute. Niko kenshi nama nibaza sinanje sinovuga ingene nashitse mu biganiro biyongaje uko nibutse ingoma beat ca numva ingene basatu bibaririmba, ariko ngarutse nkabona umengo ndiko ndanaliza aho igihugu kigeze, bitariko biragenda neza muri ekonomi y'igihugu, ubuzima bubi igihugu kigezemwo kuri no ntwaro ya CNDD-FDD, byabaye ngombwa yuko nanje shiramwo contribution yanje. Nizere ko twese ariko tuvyumva, nizere ko twese ugwaruka ariko tuvyumva, kugira igihugu cyacu kizohinduke nuko tubanza twebwe ubwacu tukicara tukiyumvira, tugashira umutima hamwe, tukabona uko byari bimeze kera igihugu kikiri igihugu, Uburundi bukiri Uburundi, butwagwa n'abarundi, bubakiye ku Burundi, ku Murundi, kuri identité y'Umurundi. Hama tumaze gutegwa na virus mbi y'amacakubiri twatewe na kava amahanga amaze kugenda, twebwe ubwacu tuca dusigara turayivomera, twiruturuva twamaze kujyana, twiruturuva twamaze kwicamwo imigwi myinshi tutakira abarundi, hamwe dusigaye tuvuga ngo aba bava hariya, aba nabo bava hariya, ariko ugasanga nimba bava hariya tukivuga ikirange bantu twese, mbega nivyo Dr yama yashikirije imisi yose mu biganiro twama twashikirije muri Kavaziko. Reka kumbure tumere nk'abasozera, Dr acagira conclusion, ariko kandi agira ico ashikirije Rumata kuri iyo mpungenge canke iyo makenga afise kuri accord d'Arusha ko kumbure boba barihenze aho bashaka gushika, mbega bari bavyiyumviriye nubwo twagiye ino suje twayikozeko, ariko mu majambo make arashobora kugira icyo amushikirije, hama aca tugirira conclusion, hama tugaruke kuri kiki tuca dusozera n'ikiganiro. Docteur urakoze cyane, nagira banze gushimira kuko abashikirije amajambo ngaha abenshi n'ukuri bunganiye, abenshi bashize imbere neza icyo ari cyo prise de conscience. Nagira nshimire particulièrement Landry qui a fait de façon systématique yabona yuko de façon pratique byoja en place, nukuri wabivuze neza, kandi mu biganiro bikurikira tuzobigarukako kuko ni ibintu bifasha kugira ngo iyo prise de conscience kandi wayivuze neza nationaliste ishobore gutsimbatara muri benshi mu gihugu cacu. Nukuri merci kuri contribution yanyu. Ngira ngaruke go Innocent Muhozi, André, n'abantu bama baterera bose, ni biza cyane. Nagira ngaruke gatoyi ku bibazo bamwe babajije, na cyane ntangurire kuri intervention ya Kazane, qui est aussi une bonne intervention, les questions ziri pertinentes. Ahanini yavuze cyane ibibazo abarundi benshi bakirimwo ku bijanye n'ibyo vya diversité, ibyama ethnie n'ibindi. Akabaza ati mais faut-il accepter la diversité cyangwa il faut la forcer kugira ngo ibintu bihinduke etc. Ni ibibazo biri muri benshi kubera icambere l'aliénation twagiyemo, icya kabiri amapolitiki yakurikiranye atujana ahanini mu bwicanyi n'ibindi. Twarabivuze tuvuga Casablanca Muronvya, bamwe bati liberation kandi bari mu nzego, abandi bati protection etc. Ibyo ni histoire yacu, niyo tutegerezwa kuraba neza, tukaraba ingene justement twova muri ivyo. Hariho inyishu zagiye ziratangwa ariko tukabona yuko izo nyishu ntizishika, ahanini ntizishika kubera ibyo Rumata yavuze, abanyembaye politique baguma bari muri aliénation. Rero Kazane nibaza ko yashitse maze
kugaruka kuri ijambo ethnie n'interpella aba intellectuel bose kugira ngo batahure koko ingene twemeye ibintu bitari byo. Tugaruke kuri une rigueur scientifique. Naho hoba harabaye ubwicanyi, ukwangazwa n'ibindi amabi yose yaturutse kuri iyo alienation, ugukira ubwa mbere ni prendre conscience de la racine de ce mal, aho yavuye nukudushira muri prison. Et ce virus est une prison, kandi prison ihagaze ku kintu kitari cyo namba, scientifiquement, vocabulairement et tout ce que vous voulez. Mugabo twemeye. Ethnie, groupe humain caractérisé par une culture, une langue, des traditions et une histoire commune, souvent partagée sur un territoire donné. Nabuze n'ubudasa badushizemwo a partir y'ivyo buri gutatua hanini l'aspect physique, la provenance, inkomoko, aba bavuye aha, na ubusumbane muko mungana mu biharuro, la démographie. None ivyo koko ko tuzi iyo byavuye nivyo twoheza tukagumamo, kandi dufise ikiduhuza kinini gusumvya. Iyo uvuze culture, iyo uvuze ururimi, iyo uvuze tradition, uvuze ivyo byose, c'est une civilisation. Umuzungu yaraje, Rwagasore yarabivuze, amara imyaka 50 akreya le problème. Ni kubera iki twe tutomara guprena conscience de ça, tutomara iyindi myaka pour notre intérêt, non plus pour l'intérêt du colon, parce que lui il avait intérêt de nous diviser, pour notre intérêt tukigisha ibindi. Kandi tumaze guprena conscience de ça, vyonyaruka, kuko twosha duhindura le système éducatif qui est toujours un système colonial, vya vyo kwigisha histoire n'ibindi. Aha tutari kumwe mu bijanye na histoire, ni kubera iki? Ni kubera ivyo juste, kuko hari abamaze gutahura bifuza yuko iyo histoire umuzungu yatushizemo twuyivamo tukagira notre propre histoire. André yabivuze, n'abandi rero bakiri muri iyo alienation, ahanini kubera amabi twabayemo. Rero aha iyo tuvuze rero prise de conscience, nuko dutahura iyo ngwara. Si ingwara ikikira buno nyene, oya, ntitwishire muri ibi, pas du tout. Ndashobora kudetecta, ndavuga nka Rukandira yariko aravuga abapfumu n'ibindi, agacashishamwo umupfumu ko yoba ari pris par le diable. Le diable, c'est une philosophie occidentale. Donc, ibintu twexprima faisait ko attention, shize ko attention, tuguma tuzana ivyo abazungu badushizemo amafilosofi yabo. Rero ni travail nini cyane, ariko itegerezwa kuva kuri prise de conscience. Matayama babaza ati prise de conscience ni iki? Prise de conscience du mal turimo. Izana ivyo vyose muri ko muravuga, absence de justice et tout ce que vous voulez. Kuko utamenye la cause ntuzokwigera ukira. Rero prenons conscience, hama abantu rero bamaze guprena conscience biyangaje yuko bagiye gukira bonye. Nico kintu cyane. Alors, sommer les différentes étapes de changement par Robert Greene, c'est très important. Changer soi-même d'abord. Sur tous ces plans qui ont constitué notre civilisation, Vyagiye burasamburwa, André yabigarutseko, Muhozi yabigarutseko.
C'est extrêmement important, cette prise de conscience. Ikindi nogaruka ko kuri ikibazo ca Rumata ikijanye n'ako d'Arusha n'ico co kukritika les politiques. Mwagize de façon globale, la critique est de façon globale. Wavuze ko washitse utevye. Ivyo twagiye turavuga uno munsi byari bijanye na cette question de prise de conscience. Mu gihe rero umaze gupona conscience, ivyo bibazo byose wazanye biraronka inyishu. Iyo justice iraronka inyishu. On se rend compte, yabivuze André, que la question de justice irimwo muri accord d'Arusha. Ariko ntivyashize mu ngiro. Kubera iki? Kuko hakiri abashatse kuguma muri ayo maprison ethnique, bamwe biyita abashefu b'abahutu, abandi biyita abashefu b'abatutsi. Irahari. Ikindi naco si l'accusation est sur Alphonse Rugambarara, ico no gusaba hariho un écrit, une analyse critique nagize kuri Arusha. Dossier Arusha, ce qu'il aurait fallu savoir. Ndagusavye uzoyisome hama duheze tuyage kuri ayo macritique wagize. Critiquer, c'est notre devoir. L'autocritique, c'est aussi un devoir y'umuntu yoba yatahuye koko ico yagiye gukora muri politique. Nabivuze n'ubwa mbere mu biganiro, il y a deux races de politique. Il y a les quémandeurs d'emploi et il y a les acteurs de changement. Et muri les acteurs de changement, c'est ça. C'est persévérer y'ukuguma urwana sur un niveau que je dirais de supérieur. Ayo ngira ngaruke cyane ku makonseil Landry yavuze akomeye cyane vyerekeye gusoma. Please, les jeunes qui veulent faire de la politique, nimusome, nimurondere ibitabo. Akazi twe tuzokora nuko twe twakiye mu byo kwiga politique tuzobibashikiriza mu birogazi tuzoyabaha, n'ibyo twandika n'ibindi n'abandi bandika tukabibabwira. Ikindi naco nokongera ko ni mugende mu ma association yigisha ibya politique. Hariho menshi, hariho Pan African Movement, hariho ayandi mashirahamwe aho za Buraya n'ahandi z'abanyafrika, hariho ama association ugiye kuraba nk'abanyamerika babirabure bashaka kuzi no muri Afrika, nabo nyene baragira ama association. Ouvrez-vous, muguruke barundi. Nimugumye muri ya mageto twamwamo, nta ouverture d'esprit muzokwigira muronka. Iyo prise de conscience ntimuzogira muyishikako, kuko umengo ingorane mufise nizanyu mwenyene, kandi nababwiye mu ntango yuko dusangiye ibibazo n'abandi banyafrika. Nivyo twakiyemo n'ivyabo. Les trois leaders bije kubera leur nationalisme ngaha muri ibi bihugu bitatu byari mu minwe y'ababirigi, barafise ivyo batwigisha. Murasoma ivyo banditse, muramenya ubuzima bwabo. Ubuzima bwa Rudahirwa na se wiwe Yuhi Musinga, ubuzima bwa Rwagasore na se wiwe Mwambutsa, ubuzima bwa Lumumba. Mubumenye, ça fait partie de cette prise de conscience. Nukuri ni ibintu nohereza ko cane ndabashimira. Ibizokurikira tuzokurikirira uko ibijanye na prise de conscience bitegerezwa kuba, bijanye no gutahura kuko intumbero totegerezwa gufata. L'introduction Landry nukuri yayikoze kuko ivyo yashikirije nivyo twifuza ko twodugirako. Kumenya koko la vision
tumaze prendre conscience des problèmes, la vision ou la ligne idéologique yozana inyishu itomoye kuri vyo niyihe tuzoyidubirako duheze tugire échange kuri vyo. Ndangije ndabashimira rwose ko mwatwitavye nk'uko mwama, mubwire n'abandi cyane cyane abakiri bato ko la prise de conscience est une chose importante. Ngira mpereze kuri phrase ya France Fanon yo bigisha neza icyo ari cyo umuntu amaze prendre conscience. Être responsable dans un pays sous-développé, c'est savoir que tout repose en définitive sur l'éducation des masses, sur l'élévation de la pensée, sur ce qu'on appelle trop rapidement la politisation. On croit souvent, en effet, avec une légèreté criminelle, que politiser les masses, c'est épisodiquement leur tenir un grand discours politique. On pense qu'il suffit au leader ou à un dirigeant de parler sur un ton doctoral des grandes choses de l'actualité pour être quitte avec cet impérieux devoir de politisation des masses. Or, politiser, c'est ouvrir l'esprit, c'est éveiller l'esprit, mettre au monde l'esprit. C'est, comme disait Césaire, inventer des âmes. Politiser les masses, ce ne peut être faire un discours politique. C'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Que si nous stagnons, c'est de leur faute. Et que si nous avançons, c'est aussi de leur faute. Qu'il n'y a pas de demi-urge, qu'il n'y a pas d'homme illustre et responsable de tout. Mais que le demi-urge, c'est le peuple, et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. Ndizeye ko mutahuye cyane cyane Rumata yabajije ikibazo ku banyepolitike. Ikindi no kongera kuri Rumata, urageza ubaze dans ma vie politique kangahe natanze imihoho kuko ntari satisfait y'ibiriko birakorwa. Murakoze cyane, ijoro ryiza uri hafi, abandi naha dimanche prochain. Murakoze. urakoze cyane Dr. Reka kumbure natwe tubashimire ku mwanya mwafashe mukatwigisha. Yego twizera ko no ku munsi w'Imana uza nkuko mu bitusezeranye ko tuzoba turi kumwe n'indi chapitre. Murakoze cyane, je suis à votre disposition. Murabizi. Murakoze cyane. Yego reka kumbure dusozerere kwa Kiki Daniel. Kiki Daniel niwe twatanguranye atubwira introduction ya kino kiganiro, ino partie ya kabiri ya Kavaziko. Ariko ntitwasubiye kubandanya, ariko reka tumuhe umwanya kandi gira icyo adushikirije nawe nyene anatwumvita kumbure mu kiganiro cyo ku munsi w'Imana kizokurikira. Kiki Daniel. Ego murakoze. Je m'excuse ntitwabandanije turi kumwe kuko navuye ngira urgence ndaca ku intervenir bituma ntasubira kuma hano mu kiganiro. Ariko aho ngarukiye numvise ko ikiyago cagenze neza kuko mfatiye ku ma intervention yagiye arashikirizwa, numvise vyagenze neza. Ndabashimiye rero, ndashimiye abanimye kino kiganiro, abagira ivyo bashikiriza n'abavyumvirije. Ikiganiro rero iyi parti ya kabiri turiko turakora twatanguye n'umunsi iratandukanye n'amayagwa yo mu gice ca mbere aho twariko turavuga ku vyaranze Uburundi. Nari nababwiye ko ivyabaye harimo vyiza, vyaranze Uburundi, hariho na bibi vyababaje benshi. Murazi ko amatemanyaje menshi twagiye tuyumva mu bice bitandukanye. Ubu rero twari tugeze aho twasima ibyabaye kuko ni histoire y'igihugu cacu. Iyi parti rero aho ihagaze nuko tutakizerinze ngo tubaze abandi ngo mwananiriwe, ahubwo twebwe twokora iki kugira ngo
ivyananiye abandi natwe tubikosore. No kwibaza ko ata muntu mu bari ngaha kuri space hano kuri X yoza kuvuga ngo ndacari muto cyane ku buryo yumva ko ataco yomara muri ba bandi bagerageje peut-être bagakora n'amakosa bakabamwo inaction canke ama action byatuma bitwara ubuzima bw'abantu. Hari abo twasumvye imyaka, abasore bafite imyaka 29, Micombero bafite imyaka 26, Bagaza yarafite imyaka 30, na Buyoya ntiyari afite nyinshi cyane, ni presque muri ivyo bihe. N'aba benshi rero tuvuga b'intervenye kuva muri za 90 za 60 na kangahe, bose bari mu myaka nk'iyi yacu. Aba rero dutera amabuye tuvuga ngo ibi byayangaye muri he, natwe tuzobibazwa n'abana bacu n'abuzukuru bacu. Prise de conscience yeraho nyene, ntitwokoma twidoga ngo igihugu cacu muri canyuma kw'isi, Uburundi bwacu buriko butera busubira inyuma, Uburundi bwacu butwawe n'abagenosidere, Uburundi bwacu butwawe n'abatabibereye, Uburundi bwacu n'ibindi vyinshi twodondagura, mu gihe natwe ataco turiko turakora kugira ngo ivyo bibazo bihari bihere. Ibi rero batubaza uko biri kose, abadoreka kutubaza ivyo twakoze mugabo bazotubaza ivyo tutakoze, kuko abadukritika barakoze, twe badodukritika ataco twakoze, kandi nibaza ko umutima uzotwagiriza. Iyi indignation rero dufise yibazo tubona mu gihugu, inyuma ya indignation hazara motivation, kumva ko kinewe ko igihugu cawe kigushaka, ko agacumu kumwe kawe kari ngombwa. Hanyuma rero ikibazo c'inyuma ya motivation dushaka gutorera inyishu nuko usanga abantu bagwa mu ruzi bagwita ikiziba, ugasanga hariho abumva ko bagiye gutangira kwigura igihugu, kwitangira igihugu, kwitangira bene wabo, mugabo bakisanga n'amaraso yabo amenekeye ubusa kubera ko bagiye mu bintu bitagira umurongo. Naha rero tukeburana tuvuga la prise de conscience, tumenye ibibazo turwanira ivyo ari vyo, tumenye ibibazo igihugu gifise bisumbasumbana gute, hanyuma tuzogera igihe iyi prise de conscience itujane kumva twoba abantu bari organize. Iyo musimbiye kuri organisation n'abantu mudahuje ideology, mudahuje vision, mudahuje ivyo mushaka gushikana ku igihugu, ntaho mushika. Twebwe rero kavazi ko twagize amahirwe tutangura kumva ivyabaye mu gihugu, histoire y'u Burundi, kandi ifise impact. Bamwe banka ko bangaje, bamwe bavuga ngo bandi byarabananiye, ngo byagenze ukunuku, hari abavyeyi bacu bishwe, hari iki, bigatuma ibyo byabaye muri kahise bibabuza guhaguruka ngo bagire uruhara mu itorerwa ry'inyishu z'ibibazo no musi. Rero ko twabanje kubiganira ko twarumvise histoire y'igihugu cacu, no musi rero dukeneye kwandika indi histoire nziza. Ntidushobora gusubira inyuma ngo dukosore byayangaye, byabaye byarabaye, ariko twebwe ico dukora turashobora kuraba imbere, tugategura ejo twipfuza, aho abana bacu n'abuzukuru bacu bazokwiyumva bakadukurira inkofero canke bakatuvuma. Uwo mwanditsi umwe yavuze ngo chaque génération a une mission, dans l'opacité, de découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Twebwe ico gihugu dukeneye ko turacumva, turashobora kucakomplisa canke tukakiterahisa. Ivyo rero c'est histoire kinujijeha nkuko twe natwe turiko turajije abandi. Nyuma y'i prise de conscience rero tuzotera intambwe, tuganire uko abantu biyorganiza, rite iragenda gute. Hano hariho ururimi dukunda kumva umenga abantu ntibaruhuza ko mugabo peut-être ko harimo no kutamenya. Iyo tuvuga ngo igihugu kiragwanirwa, ngo hakenewe umuheto, hakenewe iki, turibagira ko umusirikare atagira formation idéologique et politique ari umucriminel en puissance. Hariho umuhinga yavyanditse, ashobora kuba ari Thomas Sankara. Ibi rero kubimenya nibaza ko ari ngombwa cane,
kiretse uwibaza ko ari uwundi ariko arabimwigira, ariko arabimuvugira, ariko arabimukorera. Ibi rero n'uruhara rwacu twese. Icyo twamye tuvuga, ndi umurundi, nasanze benshi bavyumva mugabo abandi bakabikritika kubera ibikomere bafise canke kubera inconditionnement negatif usanga twaramazemo igihe kinini, ariko uko biri kose biragoye ko mwo kwiteranya mudasanga ibibazo ngo muje kurondera inyishu z'ibibazo mudahuje. Iyo tuvuze rero ko turi abarundi, tuca tumenya vya bibazo vy'abarundi muri rusange byose, uko vyiriwe biravugwa hano tukabitondeka, hama tukamenya turagenda dukemura ikihe, turatangura iki hakurikira iki. Hariho mushiki wacu Rumata yari yabajije ikibazo kinini cagarutse nacumvisemwo ko ari ugukondana abagiye Arusha, c'est une partie de l'histoire. Ico bakuye Arusha barakizanye baracapirika mu gihugu, hanyuma kimaze imyaka 25 tukiraba tukibona. Ivyo byose birimo muri prise de conscience, abagiye n'abatagiye. Abagiye bazanye iki, ico bazanye twarakibonye, abatagiye bazanye iki ntacyo twabonye. Ubwo rero turajija ico twabonye, hanyuma tukamenya ko natwe ejo cyangwa hirya y'ejo ibiganiro nka bijya birashobora kwaduka bivanye n'ibiko birakorwa, bitabereye Arusha bikabera ku Musenyi cyangwa bikabera ku Mugina, canke bikabera ahandi hariho hose. Arusha c'est une place, abagiyeyo n'ibyo baganiriye tubisoma mu gitabo c'amasezerano. Ajyanye n'amasezerano yasinye mu 2000 no mu 2025 on pejije, ariko c'est une partie de l'histoire. Ikibazo dufise no kutayasima ngo tumenye ko byaba byiza byaba bibi byagize impact ku gihugu cacu. Ntitushobora kwivuriwa tukiri mu ngwano muraji Arusha canke n'umujayo, kandi baragiye, kandi hari ibyo bazanye bashizaho. Ivyo bazanye bashizaho nimba taco vyatumariye, nimba byarakitumariye, turabishira ku rutonde rw'ibindi. Aevariwe turashira ku rutonde rw'ibindi. Ajije turashira mu rutonde rw'ibindi. Dushobora gukora muri no kunegura ibitaco vyatumarira. Nuko ndabibona. Hanyuma ikindi naco, inyigisho zicano mu kiganiro c'akavaziko, bamwe barazikunda, hari n'abandi batazikunda. Umwe wese ari n'uburenganzira bwiwe. Twagira twibukanye ko abantu bigisha ari benshi, si mu kavaziko gusa bigisha ibinye bijanye n'ivy'igihugu, kuko iyo umuntu yigisha ukumva ko ariko arafasha abantu kubatsimbatazamo inyirinye ideologique, amwereka son identité réelle yo kugwanira, akamerekana na son ennemi wo kugwanya. Ibyo nta kindi kintu biba birimo, c'est une éducation politique. Ishobora kuba yigishwa nabi cyangwa ikigishwa neza, birashoboka, ariko ni ibyo uko bimeze. Ubu rero tw'iyi generation yicaye no mu kavaziko izahura na generation yicaye muri ya radio ya BBC ya CNDD-FDD, biriko inigisha irabigaragaza, irerekana la ligne idéologique bagenderako, irerekana umwansi w'igihugu ari wo, ikerekana n'uwo bakwiye gufatanya kurwanya uwo mwansi. Iyo ni ligne idéologique baba baciye. Abandi nabo tuzosanga baciye muri ishuri ry'umuntu yitwa Patrice Ntafatiro, nawe nyene arigisha n'iligne idéologique, kigisha akerekana identité ya bamwe, akerekana n'abandi bo kurwanya baribo. Na Yohani Bwejeri arigisha, arafise umugwi munini yigisha, arafise ibitabo yandika, arafise imile y'umugwi wiwe, arasigura identité yabo bategereza gusangira urugamba, kandi aradefinisa n'umwasi neza wariho. Iyo yose ni formation idéologique. Rero umwe wese rero arakwiye guhitamwo akumva ico umurongo yumva umufasha. Umugabo hano tuvuze tuti irinya ideologique yacu igomba kuturasambura nk'abarundi. Umwansi wacu rero twiwe turamuvuga muri kino kiganiro, ngira tuzoza turamusubiramwo buri gihe. Turi bande, duhanzwe n'iki, turakigwanya gute, nizihe valere twoshira imbere kugira ngo dushike kuco twifuza. Ibinye n'ivyo mu kiganiro kizokurikira tuzoshimikirako. Yego, nkatumira rero abakurikiranye, abumvise turiko turahuza mu murongo turimwo, ko
bato batorambirwa kwiga no guhozako tuzogira igihe dushike kuvyo twifuza twese. Turabatumiriye rero mu kiganiro akavaziko co mu ndwiza, tuzobandanya n'ibi biganiro gushika tumaze kumva ko hari ivyo twatahuye dushobora gukorerako, hanyuma tubandanye rarite. Rarite iri mu nzira nyinshi, ariko faze za mbere nyamukuru ni izi: prise de conscience ije imbere, organisation irakurikira. Iyo mutanguriye kuri organisation mutazi nanyu mutazi n'ivyo murimwo, naho nyene ntimugira ico mushitseko. Hanyuma niyo mumaze kuba organize muramenya ukuntu mukora urugamba rwanyu. Hariho rarite clandestine igihe biri ngombwa, aho rarite defensive igihe biri ngombwa, hakaba na rarite offensive mu gihe biri ngombwa. Rero n'ibice bihambaye abantu dutegereza kumenya kugira ngo tumenye iyo tuva tumenye iyo tuja. Akandi gatoya nari nibagiye, iyo tuvuze ngo twebwe dushobora gukora nk'urugamba rw'abarundi twese, ça ne veut pas dire ko abakriminere bose baba bugurirwa amarembo, oya, ahubwo ico tuba dushaka kuvuga nuko ata muntu ashobora kuba exclu d'office twisunze muri ya ma identité twagiye turasigura. Ndibaza ko mwibuka tuvuga ama identité 11, 12, 13, umurundi ashobora kugira twisunze bitandukanye. Rero identité ushobora kugira bivanye naho uvuka, abo uvukako, mu imiryango. Hariho identité ushobora kugira ufatiye ku vyo ukora, identité ushobora kugira ufatiye ku rukoba rwawe, identité ushobora kugira ku myemerere yawe, religion, indimi uvuga n'ibindi bitandukanye. Ivyo byose rero ntushobora kubikurwamwo ngo ntitwasangira ikiyago canke ntitwasangira urugendo. Hariho na identité ya generation, abakiri bato n'abahumuye. Nivyo iyo ubigendeye ko muri exclusion ntubura ico witwaza, ukagenda ubandanya udiviza abarundi kugezaho uronka imirititude y'amasection atagira ico ahurirako. Murazi iyo utanguye la division urashobora kugira a plus l'infini, ugabura usubira ugabura gushikaho ugera ubura aho ugarukira. Twebwe rero l'inclusion ni irasambara izo identité zose, hanyuma tukamenya ko umuntu wese ari kiremwa muntu kandi akeneye kubahwa nk'uko ba sogokuru babituraze. Niyo valere nyamukuru isumba izindi zose. Ibisigaye ni question de stratégie, ni question de priorité biki, mugabo turakeneye gukora inirite iri refresh. Ndizera ntakekeranya ko aya masaha 3 tumara mw'isomene ari umuntu ari bien intentionné ataburica mu marira. Urumva naho twaba twasiguye canke twavuze ivyo usanzwe wumva canke usanzwe umenyereye, wumvise ko hari n'abandi mu vyumba co kimwe, iyo ni intambwe, iyo ni avantage. Ikindi hariho n'abavuga bagatanga ama reference, n'izo reference nazo ni ngombwa, ni ngirakamaro kuri buri muntu. Hanyuma nimba twara abantu 100 twari turi hano, aya mahirwe ni bake bayarose. Ndibaza ko Rwagasore igihe yagwanira independence nabo bakoranye mu gushinga umugambi w'iprona, nta bantu bashikije nabo baba barahuye ngo bame bakora inama shaka isomene amasaha 3 nk'uko umwanya ntawo barose. Ndizera ntakekeranya ndadaye nabo bashinganye Frodebu, abantu bashikije bakoranye amasaha 3 buri somene nk'uko babonetse. Ndizera ntakekeranya ko Gahutureni ashinga Paripehutu atarose abantu bashikijana yigisha buri masaha 3 buri somene. N'abandi rero bagiye bagerageza ivyo bakoze, byaba bibi byaba vyiza. Nibaza ko bagiye bananirwana cane baba barabuze umwanya kuganira ngo baronka amayide atandukanye bumve ivyo bashobora gukorerako. Je parike nimba Parti pour la Libération du Peuple Hutu yareshuwe ikaba iriko iramara abantu, uno munsi iyo ideology yubatswe mu 80, ikaba n'uno munsi iriko irashira igihugu mu kaga. Ndizera ko ata Parti pour la Libération du Peuple Tutsi ishobora kubaho ngo izobikosore, nayo nyene yodushira mu kaga muri ubwo buryo. Ibyo rero nitwananirwa no kubaka Parti pour la Libération du Peuple mu Burundi, nitwananirwa kubaka kuri ideology Rwagasore yadusigiye, nitwananirwa gusubira mu murongo nyawo
tugaha umwanya za konfirina bya bibazo twatewemo n'abakoroni. Murazi ko igihe Rwagasore arashira imbere ideology mu Burundi nk'uku turiko turabivuga, yaharanira revolution mu nizera ko ata muntu atarasoma ivyo yanditse canke ivyo yavuze, aho twabivugiye yoba adafise intention nziza yo kugira uruhara mu byo gukosora ibibazo biri mu gihugu. Turibuka ko mu ngwano yagwanye yahanganye n'abakoroni, agahangana na Jean Paul Harwa, agahangana na Robert Moss, bamwemeza yuko mu Burundi ata kibazo abarundi bafise, ahubwo ikibazo bafise kiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Akamba babwira adahengeshanya ko ico kibazo bidakwiye kuja imbere kuko azi iyo cavuye, kandi atahura neza ko ibibazo abarundi bafise iconye kiza inyuma. None umunsi nuko bimeze mu Kavaziko muri prise de conscience twagerageje kuganira bitari bike, abantu badatahura ko abarundi dufise ibibazo dusangiye dukwiye gukemukira hamwe byose kuri twese, kandi tukagira uruhara twese. Abo bantu baracari inyuma, baracari 57, baracari 56 utera usubira inyuma, kandi turibaza neza ko abantu bazoshika. Tukizera ko bake bashobora kuba bakurikiranye bariko baravyumva kugera kuri etape. Iki kiganiro, iyi parti y'Akavaziko turimwo ifise ibice 11. Uno musi dushobora kuba twize nka 2 canke 3, nuko ntakurikiranye ngo ndabe ko byagenze, mugabo nta biganiro birenga nka 5 turiko turavuga ino parti bihari. Uzoshobora gutena izi seanse 5 z'amasaha 3 kuva amasaha 15, akiyongera ko ayiwe gukora recherche no kongereza ubumenyi yakuye hano, kuko on suppose hano ko turi kumwe n'abantu bafise ishaka yo kubogora no gukosora ibibazo biri mu gihugu. Ntibapfisha umwanya ubusa. Rero yindi myanya yose isigaye donc amasaha 15 yoba ingirakamaro kuba yakoresha neza, kandi turizera tudakekeranya ko izo ideology zose iyo zizova hose dushobora kuzozitsinda duhereye muri generation turimwo, kuko hariho abazimize bigoye kuzibakuramo. Sinzi ko mwumvise anecdote y'umuntu yitwa Pasteur Habimana, umunsi umwe yiyamamura ngo monopole y'abatutsi barayikuye kubera ko ngo barose marishe y'ibitaro n'iki, ariko akibagira ko atari inyishu yabonetse. Mugabo kubera ko ideologique yamaze kumugarirayo, yumva kumenga ivyo biraheze. Tukaca tubatse rero ntituzoronka umwanya wo guhangana n'abangana nkawe bonse ni mauvaise ideologie kuva kera. Bageze no musi iyo barimwo, abo bantu ntituzoshobora kubakiza. Mugabo twebwe nitwagira ino generation yakize izo ideologie zibi, mu byo tuzokora ntituzobora impact bigira mu cyacu, izobura icyo bimarira abazokwibaruka n'abazodukomoka bose. Murakoze rero, ndabashimiye ko mwakurikirana ibiganiro Akavaziko, tubatumira no kugera ku isaha mu ndwiza. Murakoze. Imana y'u Burundi ibaho umugisha. Urakoze cyane Kiki, urakoze kandi nizere ko no ku munsi w'Imana tuzoba turi kumwe nkuko waruheje kwidushikiriza. Bitagoranye nzoba ndahari. Ego. Shimira umushinga ntahe André Nikwigize, shimire Innocent Muhozi, Rukandira, Kazane, Bob, Landry Nteretse, Rumata, Andris badufashije, bagize ico bashikiriza. Shimire umushinga ntahe Dr. Alphonse Rugambarara na Kiki Daniel kukigoro bama bakora badutegurira inyigisho nziza nk'izi. Nimisi yose ku wa Mungu igihe cy'isaha 3 amasaha y'Ibujumbura, isaha 3 z'ijoro. Bagategura kino kiganiro, bagategura zino nyigisho, itorero Burundi ama muri Remesha magazine twazishikiriza.